Ndabaramukije nongera ndabipfuriza kuroranirwa aho muherereye hose bakunzi b'ikiganiro warubizi. Nkuko twama tubigenza mu kiganiro warubizi tubayagira ku bantu bamwe bamwe bagiye bandikisha amateka eka n'ababandanya bayandikisha, kuko muri abo bantu usanga hariho nivyo abatakiri mu mpwemu ariko n'abandi ugasanga baracariho. Mugabo inyuma y'ivyo byose ugasanga baguma bavugangwa. Muti none uyu munsi tubayagira nde? Uyu munsi tugaruka ku mwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri. Uyu akaba ari umwe mu bami b'Ubwongereza barambiye kuri yo ntebe kurusha abandi bose bahaciye. Kugeza ubu tuyaga afise imyaka 94 y'amavuka, yimitswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1936. Ni ukuvuga kugeza ubu amaze imyaka igera kuri 67 ari umwamikazi. Iyumvire nawe. Elizabeth wa kabiri arubashwe cyane mu gihugu cy'Ubwongereza kuko ijambo avuze ryakigwa neza. Uwo bivuga neza mu Giswahili ashaka kwerekana ko ijambo ryiwe rikomeye yovuga ati kauli yake ni turufu. Ibindi ku buzima bwiwe ni muri iki kiganiro nkaba nongeye kubaha ikaze. Jewe ndi Isidori Habonimana nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro, ariko nkabasaba gufyonda kuri subscribe kugira ngo muba bambere kuronka ibiganiro vyacu, muce mwongera mufyonde kuri awa kengeri kazi iruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza ndetse n'ibihugu 53 biri mu muryango wa Commonwealth, ibihugu bivuga icongereza, yavutse ku igenekerezo rya 21 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1926. Yavukiye mu Bwongereza ahitwa Mayfair mu gisagara ca Londres, ariko ngaha izina ryiwe ni Elizabeth Mary de la Maison de Windsor. La Maison de Windsor ni ku nzu y'ibwami. Elizabeth wa kabiri ni umwana w'imfura, se yitwa Albert York, yarazwi ku izina rya George wa gatandatu. Nyina wa Elizabeth wa kabiri yitwa Elizabeth. Elizabeth wa kabiri avuka mu muryango w'abami, ini famille royale ini. Mu buto bwiwe yabayeho mu buzima bwiza, ini vie heureuse mu rurimi rw'igifaransa. Kukaba nkako aha ni hamwe bavuga bati ntawo bazako amata yera, kuko yavukiye mu muryango w'abami. Elizabeth wa kabiri kiretse iryo zina ry'amavuka, umuryango wiwe wahavuye umuha akazina k'amatazirano ariko Lilibet. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri ibatisimu yiwe yayironkeye aho basengera chapelle ku kirimba Buckingham. Yakuranye na mwene wabo Margaret yari afise imyaka 4. Twe twigeme turonka indero ya nyina, ndetse n'uwitwa Marion Crawford yarafashije mu ndero y'abo bana. Intambara ya kabiri y'isi yose yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1945 yateye Elizabeth ari mu buyabaga afise imyaka 19. Ico gihe acajanwa mu gihugu ca Ecosse. Inyuma y'iyo ntambara Elizabeth wa kabiri yaranezerewe, mbere vyarashika akiyoberanya na mwene wabo, maze bakaja no mwibarabara mu bandi bantu bagatembera ukuri kwami. Elizabeth yabaye umwamikazi w'Ubwongereza kuva ku igenekerezo rya 2 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1953. Yari afise imyaka itarenga 27 y'amavuka. Hari nyuma y'amezi agera ku 15 inyuma y'urupfu rwa se wiwe George wa gatandatu rwashitse muri Ruheshi ku igenekerezo rya 6 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1952. Inyuma yaho urumva nta kindi cari gisigaye atari uko umukobwa wiwe w'imfura Elizabeth wa kabiri amusubirira. Ababaye umugore agira gatandatu agiye ku ngoma y'ubwami
kuva aho umwamikazi Victoria yitabiye Imana ku igenekerezo rya 22 Nzero mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 901 ahitanywe n'indwara. Imbere yuko Elizabeth wa kabiri yimikwa, wavyumvise ko imbere yiwe hari hatanguye se wiwe George wa gatandatu yagiye ku ngoma y'ubwami mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 936. Ubu nawe akaba yari yakoreye mu ngata uwitwa Edward w'umunani, Edward White. Ubu nawe akaba yarahejeje kwikura ku ngoma umunsi wa kane igenekerezo rya 10 Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 936. Imbere yuko Elizabeth wa kabiri yimikwa akaba umwamikazi, batanguye kumutegura. Yarahawe inyigisho zijanye n'ivy'ubwizwa shingiro. Ivyo vyigwa yabihabwa n'uwitwa Henri Martin, icegera c'uwararongoye ishure rya Eton College. Ishure ryo mu Bwongereza ryari ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 440, ryigako abana b'abahungu batarenze imyaka iri hagati ya 13 na 18. Iryo shure ryari ryashinzwe n'umwami Henri wa gatandatu. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri hari ikintu benshi bamuziko, na cane cane mu gihugu c'Ubwongereza. Uti ni giki? Nubwo afise uburenganzira bwo kudatanga ikori, ariko uko umwaka utashe igihe kigeze arikora mu mufuko maze agatanga ikori ku ngombwa yiwe. Ni umutima mwiza wo gukunda igihugu. Iyo ngingo akaba yayifashe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Ni mu gihe hariko harondegwa amafaranga yo gusanura inzu y'Windsor, aho ico kirimba cari giherutse guhitanwa n'umucano. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri hari bihe yaciyemwo bitoroshe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 981 umupfasoni w'umwami Philip, igihe yahakirwa mu gitero c'ibombe cagirijwe igisoda ca Ireland, igihe hariko hinjirwa ihinguriro ry'igitoro mu izinga rya Shetland, aho nyene umwamikazi Elizabeth wa kabiri yarahahakiwe. Bidatevye mu mwaka ukurikira umuyabaga umwe Marcus acarasa umuzungu, mu gihe Elizabeth wa kabiri yaraciye iruhande ariko agendera ku gitwazi agiye mu musi mukuru mu gisagara ca Londres. Mu nyuma yaho kandi hari uwundi muyabaga yarafise ingorane zo mu mutwe yashatse kugandagura umwamikazi. Elizabeth yubatse ugwiwe ku igenekerezo rya 20 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 947, yubakana na Philippe Mountbatten. Bakaba bafise abana bane. Wa mbere ni Charles de Gaulle, yavutse muri Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 948. Anne de Royaume yavutse muri Myandagaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 950. André Diorc yavutse muri Ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 960, na Edward yavutse muri Ntwarante igihumbi kimwe amajana 964. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana 992, uwo mwaka ntiwabaye mwiza kuri Elizabeth wa kabiri. Ati gute? Abana biwe bari mu bihe bidasanzwe, aho bagiye bahukana. Ubwa mbere umwana we w'umuhungu Andre yahukanye n'umutambukanyi wiwe Sarah, nayo umukobwa wiwe Anne yahukana na Mark Phillips. Nkuko bayamaze ngo amagorwa ntasiga yandi, umukazana wiwe Diana Spencer arapfa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yaratembereye ibihugu bitari bike, harimwo igihugu ca Australia na Nouvelle-Zélande. Eka yaranatembereye mu bihugu bitari bike byo muri Afrika. Aha twovuga nka Afrika y'Epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 947,
Kenya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1952, Liberia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961, Ethiopia na Sudani mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1965, Zambia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 n'ahandi. Muri rusangi ari muri bake bagenze isi ku migabane yose atana hamwe havuyemo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977, Elizabeth wa kabiri ahimbaza umunsi mukuru Jubilee d'Argent. Ni mu gihe yari amaze imyaka 24 ari ku ngoma y'Ubwongereza. Uwo munsi mukuru yongeye kuwihimbaza mu mwaka w'ibihumbi 2012, umunsi yishe Jubilee d'Argent. Yari kwahimbaza imyaka 60 ari umwamikazi w'Ubwongereza, ariko igihe yahimbaza Jubilee mu mwaka w'ibihumbi 2002 ibintu ntibyari byoroshe kuko yari aherutse kubura mwene wabo Margaret. Ubu akaba yitavye Imana afise imyaka 71. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihe yariko ahimbaza imyaka 91 y'amavuka, yarahaye ubutumwa Abongereza bari bahanzwe n'ibitero by'abiyahuzi nk'icabereye mu gisagara ca Londres cyo kimwe no mu gisagara ca Manchester. Hambavu y'ivyo hakaba hariho umuriro incendie de la Tour de Grenfell. Elizabeth muri ubwo butumwa bwiwe yashimira kandi Abongereza bose muri rusangi ubugene babandanya bafatana mu nda mu bihe bitoroshe, ariko yaranebaguye ingendo ya Theresa May kuko haraye hadutse umuriro yaciye aja i Londres kuraba abari kubazimya cyo kimwe n'abajejwe gutabara. Abenshi ngaha bakaba bavuze bati kubera iki agenda kuraba abari kubazimya ndetse akirengagiza abarokotse ndetse n'imiryango yabutse. Ariko Elizabeth wa kabiri we akaba yarabikoze mu kugarukira ku babuze. Ariko na Theresa May yahavuye yikubita gashi kuko mu nyuma yaciye atangaza ko hagiye gusohoka amayero agera ku miliyoni 5,700 byo gufasha. Aca aranemera ko abategetsi batitayeho bikomeye abahuye n'izo ngorane, ariko nubwo yabikoze uko ntivyabujije ko abanyagihugu bamwe agashavu kaguma kanika bagiriza abategetsi kudatabara ku gihe. Gushika n'uyu munsi rero ku myaka 94 umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri aracariho.